Waramutse neza munywanyi w'ibiganiro byacu herereye hose mu bice bigiye bitandukanye, ndakuramukije kandi ndanaguhaye ikaze kuri uno musi wa gatatu kw'igenekerezo rya kane ukwezi kw'icenda umwaka w'2024. Turabahaye ikaze nga kuri no mbonesha kure yacu no yanyu ya Burundi News TV, mbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cane, amakuru yihuta, amakuru akomeje kugenda by'umwihariko aratera ubwoba batari bakeya cane. Nga kuri no mbonesha kure yacu rero tubandanya kubashikiriza amakuru akomeye cane abakomeje kugenda aravugwa cane cane mu bikomeje kugenda biratangazwa mu bigendanye n'umutekano, politique, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndabahaye ikaze rero muri kano gatondo aho turaza kurebera hamwe amakuru akomeye cane akomeje kugenda aravugwa, dore ingingo nkuru rero turaza kugenda twibandaho ngaha muri kino kiganiro cyacu. Mu gihe rero by'umwihariko igihugu c'u Burundi cyoba cyitegura by'umwihariko kwakira igitoro nk'uko bikomeje kugenda bigaragara by'umwihariko hakaba hari amakuru yamaze kugenda by'umwihariko agendanye n'igitoro akomeje kugenda aravugwa. Itanga ry'igitoro mu gisagara ca Bujumbura rero rigiye gukorwa hifashishijwe ubuhinga bwa none ku masitasiyo mu ntumbero rero yo gucungera neza rero ico gitoro nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Ibi ni ibyashikirijwe rero by'umwihariko kuri uyu wa 31 uheze Myandagaro umwaka wa 2024 mw'itangazo ry'umushikiranganji w'amasoko ntanga nguvu ubutare ndetse n'agataka yitwa Ila Ibrahim Uwizeye kumbonesha kure y'igihugu, mu gihe rero hasanzwe hibonekeza ingorane ry'ikena n'itangwa ry'ibitoro ku masitasiyo agiye atandukanye. Biravuga ko rero hoba hagiye kwifashishwa ubuhinga bukomakomeye cyane mu kwishura mu rwego rwo kugira ngo hazaje haramenyekana neza nyine ingene igitoro cyoba cyogurishijwe, amahera yakivuyemo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Biravuga ko kandi iki gitoro kigiye gutangira kuzanga mu gihugu c'u Burundi, kiraza gutangira gutangwa na mu masitasiyo akomakomeye cyane anafisiye ububasha, kitaraza kugenda kigaragara ko yandi masitasiyo agiye atandukanye. Mu gihe mu gihugu c'u Burundi rero hamaze igihe abanyagihugu bakomeza kugenda biyamiriza ikena ry'igitoro rikomeje kugenda rirafata indi ntera, bakaba bakomeje kugenda bagaragaza ndetse banekana neza ko by'umwihariko ikena ry'igitoro ryagiye riragira ingaruka ku banyagihugu. Mu gihe kandi bikomeje kugenda bihagarara gutya nga mu gihugu c'u Burundi, mu gihe nyir'icubahiro Evariste Ndayishimiye araza kuba ari kumwe n'abandi banyacyubahiro i Beijing mu gihugu c'Ubushinwa nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira, amakuru akomeza kugenda aradushikira cyangwa se amakuru akomeza kugenda aratugeraho none aragaruka ndetse akagaragaza neza by'umwihariko uburyo nga muri kino gihugu c'u Burundi hongeye gufatwa amaritiro y'ibitoro byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ariko kandi nubwo biriko by'umwihariko biranafatwa, abayobozi bagiye batandukanye by'umwihariko nka Ngozi Buramatare arabeshuza ibihuha bivuga ko rero hoba hari igitoro cya magendu cyafashwe. Ni mu nyuma y'uko rero igihugu c'u Burundi cyamaze kugenda kivuga yuko rero umuntu azoca arafatirwa mu bikorwa byo gucuruza igitoro mu buryo bwa magendu azoca arahanwa by'intangarugero. Ariko kandi ubu bucuruzi bwa magendu bukivana muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bukaba bukomeje kugenda burakorwa na bamwe mu bayobozi bakomakomeye nga mu gihugu c'u Burundi. Ni nyuma yaho kandi amajwi ndetse n'amasanamu amaze imisi ahanahanwa rero ku mbuga ngurukanabumenyi avuga ko rero hari ibitoro by'amagendu byafashwe n'umushikiriza manza akurikira sentare isubiramwo rero imanza ry'Ingozi. Buramatari nawe rero akagerageza kumwumvisha ko rero by'umwihariko yo bisubiza bene byo, Buramatari akaba yamaze kugenda arabibeshyuza. Mu gihe kandi natanguye kugenda bivuga ko i Beijing haraza kuba hateraniye inama ikomakomeye cyane irahuza abakuru b'ibihugu ngaha by'umwihariko mu gihugu ku mugabane wa Afurika ndetse n'umukuru w'igihugu cacu nyir'icubahiro Evariste Ndayishimiye akaba ari kumwe n'abo bayobozi bakomakomeye cyane. Turaza kurebera hamwe byinshi byigwa kuri iyi nama. Isi inama ni bwoko ki, yiga kuri iki, ese nuhe mumaro ifitiye ibihugu bya ku mugabane wa Afurika, ese kuba nyir'icubahiro Evariste Ndayishimiye yitabiriye iyo nama niki biraza kungura abanyagihugu ndetse n'u Burundi muri rusange. Turagaruka ku ngwano zikomeje kugenda ziragaragara muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, cane cane by'umwihariko tugaruka ku ntambara ikomeje kugenda irahuza umuhari wa M23 ndetse n'ingabo za Kongo, mu gihe bongeye kugenda baratana mu mitwe ndetse ingabo nyinshi zikaba zaje kugenda zirahapfira izindi zigakomereka. Mu gihe kandi ibyo byose biriko biraba mu gihe nyir'icubahiro w'icyo gihugu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nawe adahari, ari Beijing mu gihugu c'Ubushinwa ndetse n'abandi bategetsi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ndabaramukije mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu mudahwema kubana natwe 5 kuri 5.
turabaramukije muri kano gatondo ko kuri uyu wa gatatu tubabwira ngo abatwumviriza muherereye hirya no hino mw'isi turifuriza ibihe byiza cane. Abatwumviriza bari ku mugabane w'Uburaya mu bice bigiye bitandukanye, Amerika, Aziya ndetse n'ahandi hose turabaramukije. Abatwumviriza muherereye ku mugabane wa Afurika n'imbere mu gihugu cacu c'u Burundi, mwese tubifurize kuramuka neza, tubifurize amahoro y'Imana cane. Turabahaye ikaze ngaha kuri imboneshakure ya channel yanyu ya Burundi News TV, imboneshakure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cane, amakuru yihuta abakomeje kugenda aravugwa cane cane mu bijejwe umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndabahaye ikaze mwese rero by'umwihariko niba ari ubwa mbere ushitse ngaha kuri ino mboneshakure yacu, byondaho ahanditse sabone kugira ngo ucuraronka amakuru n'ibiganiro byacu mu buryo bworoshe, ubundi ubyonde ko ntari akamenyetso kameze nk'inzogera, by'umwihariko ubundi ubashe kuba urabana natwe ibiganiro byacu bigiye biragushikaho buri kanya uko tugenda turabishyiraho muri rusange. Mu gihe rero hari amakuru akomeza kugenda aradusumira rero avuga ko ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi hoba hiteguwe by'umwihariko kuzana igitoro cinshi cyane, ndetse gishobora kuzaba by'umwihariko igisubizo ku ibura ry'igitoro ryari rimaze kwibonekeza mu myaka ishika kuri 3 yose iheze. Amakuru arakomeza kugenda aradusumira nuko rero hamaze kugenda harashyigwaho by'umwihariko amabwiriza akomakomeye cyane, ndetse bamwe mu banyagihugu bakaba bakomeje kugenda bavuga ko rero iki gitoro kizajya kirabona umugabo hagasiba undi, mu gihe hakomeje kugenda harafashwe ingamba zikomakomeye cyane. Dusubiyeho inyuma gatoya rero mu bihe bigiye bitandukanye mu madisikuru ya nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye, ubwo yivugiye yuko rero by'umwihariko bamwe mu bantu bagiye baragira uruhare mu kuza kw'igitoro ngaha mu gihugu c'u Burundi, by'umwihariko cyane cyane abiganzemwo abakomisiyoneri bagiye barajya amahera menshi ya leta, ndetse anavuga ko rero yigereye aho by'umwihariko igitoro gitunganyirizwa ku ruganda rwacu, ndetse anavuga ko rero kimwe mu bisubizo ari uko hashyirwaho uburyo bushasha bw'uburyo kizajya kiracuruzwa, ndetse no ku masitasiyo mu rwego kugira ngo habashe kuba hocibwa akajagari ndetse n'ingene cyoba kinyuruzwa. Yavuze yuko rero kandi igihugu c'u Burundi cyoba cyarahomvye amamiliyaridi menshi mu gihe cyari kimaze kiratumiza igitoro. Ubu noneho gutanga ibitoro bigiye kujya biraca ku buhinga bwa none, bizotangura kandi gushigwa mu ngiro aho bukera by'umwihariko guhera ku munsi w'ejo kw'igenekerezo rya 4 z'ukwezi kw'icyenda mwaka wa 2024. Uwunywesha igitoro ategerezwa gukoresha ubwo buhinga nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Byashikirijwe na Evariyo Mushimantwari ajejwe ibikorwa rero by'umwihariko Directeur de Operation mw'ishiramwe rero rihejejwe gutunganya ibitoro mu Burundi, Sopebu. Hari kandi hari mu gikorwa cyo gutanguza ku mugaragaro ubwo buhinga kuri uyu wa gatatu uheze ku itariki 3 nyine ukwezi kw'icenda mwaka wa 2024 mu gisagara ca Bujumbura, akaba ari ibyo bikorwa bizotangurira. Amakuru kandi aradushikira nuko amwe mu masitasiyo akomakomeye cyane asanzwe anazwi amwe mu bayobozi ariyo azotangura kugenda aragurisha icyo gitoro. Mu gihe kandi bivuga ko rero hari amaritiro ashika kuri miliyoni 2 y'abayitegura kuzanga mu gihugu c'u Burundi kuzajya arasukwa muri aya masitasiyo. Yagize ati ubu buhinga rero buzotangura by'umwihariko aho bukera kw'igenekerezo rya 4 ukwezi kw'icenda mwaka wa 2024, buzotangurana kandi n'imiduga yuguruza abantu muri rusange, transport and commune. Nta modoka rero izohabwa ibitoro itanditse muri ubwo buhinga, ariko kandi hazoba hari abakozi ba Sopedu bazofasha uwo byogora rero kwiyandikisha ndetse no kuba yagira ibindi byose akora. Evero rero Mushimantwari aratangura muri iri by'umwihariko ni ubuhinga application by'umwihariko buzovomwa nk'uko bikomeje kugenda bigaragara ku rubuga rwabigenewe arirwo rero Play Store, nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Izo application rero kandi ziri mu bwoko bushika kuri 3 buvanye n'abazazikoresha, nazo niko ziri. Igitoro pase iyi ngiyo ikoreshwa rero n'umunyagihugu aja kugura igitoro kuri sitasiyo kuko bikomeje kugenda biratangazwa. Iyi ni imwe mu application rero azojya by'umwihariko aratsangwa nga kuri Play Store.
umuterensi employe iyi nayo ikoreshwa rero nujya ahereza igitoro umunyagihugu nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Hari imwe rero izagira akoreshwa n'uwishura igitoro ndetse n'indi izagira akoreshwa nuko ari kugenda arakiguhereza nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa. Umuterensi iyi ngiyi kandi ikoreshwa n'abahejejwe ububiko bw'ibitoro gerant de station nk'uko biriko biratangazwa. Hakaba rero by'umwihariko n'urubuga site web rukurikirana abo bose rero by'umwihariko ari rwo by'umwihariko rikoreshwa n'ishirahamwe Sopedu rijejwe by'umwihariko rinafise mu ngira ibikorwa byo kubungabunga ndetse no gutanga ibitoro nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Abandanya asigura rero uko ubwo buhinga bukora rero Everios Mushimantwari agira ati umunyagihugu ahejeje kwiyandikisha rero ku buhinga bwamugenewe rero aca abona igitoro arekuriwe by'umwihariko kunyweshwa uko rero kingana n'imisi azomara by'umwihariko atarasubira kunywesha icyo gitoro. Ageze rero kuri station udandaza igitoro aca akoresha ubuhinga bwiwe by'umwihariko maze nawe akabona igitoro aha rero uwo ngo aje kukigura. Ico gitoro kandi ahejeje kugitanga gica kigabanuka mu bubiko by'umwihariko bw'ubuhinga bwa none gushika rero icyo yahawe kudandaza by'umwihariko giheze maze Sopedu igaca rero imuronsa ikindi atiriwe by'umwihariko arabimenyesha ko rero cyamuheranye kuko rero izoba irabikurikirana kuri rwa rubuga rwayo nk'uko biriko biratangazwa. Ibyo ngo rero bizotuma ataka mwana wa mama rero kaba mu gutanga ibitoro kuko rero ikizotangwa hirengagijwe ubwo buhinga rero kizofatwa nk'ikitaradandazwa. Uwagitanze agasabwa rero kwerekana iyo cagiye imbere yo guhabwa rero ikindi ngo abandanye kukidandaza. Everino kandi Mushimantwari arahereza amenyesha ko rero abakoresha ubundi bwoko bw'imiduga atari iyunguruza rero abantu muri rusangi nabo rero bazoshikirwa hanyuma rero hakurikire n'ibindi vyuma rero by'umwihariko binywa ibitoro nk'ibitanga rero umuyaga nkuba groupe generator kandi ko rero abo bose bazotegerezwa gutunga ubwo bwoko bw'ubuhinga mu rwego rwo kugira ngo habashe kuba homenyekana cyangwa se habashe kuba hotangwa neza ingene igitoro kizajya kiratangwa mu buryo bwemewe ndetse n'uburyo bwuzuye nk'uko biriko biratangazwa. Haraheze igihe kandi muri kino gihugu cacu c'u Burundi hakomeza kugenda haravugwa ibura ry'igitoro rikabije ku buryo by'umwihariko inshuro nyinshi abanyagihugu bajyaga kugisuma cyangwa se kugifata muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ariko kandi muri uko kujya kuzana icyo gitoro hakomeje kugenda haravugwa amakuru menshi cyane agiye atandukanye ndetse gushika none amakuru akomeza kugenda aradusumira yavugaga yuko by'umwihariko leta y'iki gihugu cacu c'u Burundi yakomeje kugenda iramagana ndetse inagaragaza neza ko by'umwihariko icyo gitoro kiba kitizewe ndetse bakanagaragaza neza ko by'umwihariko bishobora kuzoteza inkongi y'umuriro hirya no hino mu gihugu. Bakaba baravuze yuko rero umuntu azoca arafatirwa muri ibyo bikorwa azoca arabihanirwa. Ariko kandi hari amakuru avuga ko rero ngaha muri Ngozi hari igitoro cyamaze kugenda kirafatwa cya magendu, ariko kandi Buramatare arabeshuza ibihuha biriko biravuga ko hoba hari igitoro cya magendu cyafashwe. Nyuma yayo kandi hari yaho amajwi ndetse n'amasanamu amaze iminsi rero arahanahanwa ku mbuga ngurukanabumenyi avuga ko rero hari ibitoro bya magendu byafashwe n'umushikirizamanza akurikira sentare isubirwamo rero imanza y'Ingonzi. Buramatari nawe rero akagerageza kumwumvisha yuko rero ibyo ko yobiharira bene byo babyambuye. Desire Minani Buramatari rero wa Ngozi avuga ko rero ico gitoro cafashwe cari kigenewe uwujejwe gucandaga ibitongwa rero muri komine ya Mwumba, kandi ko rero abari muri icyo gikorwa rero bari bafise uburenganzira bahawe n'umushikirizamanza w'amasoko ntanga ngufu Uwitare ndetse n'agataka bwo gutwara ibitoro mu mabido nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Kuko kandi abandanya abivuga ngo ifatwa ry'ibyo bitoro rero ryatumye igikorwa cyo gucadaga muri komine Mwumba rero gihungabana. Buramatari akemeza neza yuko rero intara
arongoye iriko rero iriyunguranya kugira ngo rero irondere igitoro gisubira icyafashwe kugira ngo rero ibikorwa bibashe kuba byobandanya gukomeza. Ku kibazo rero cy'abidogera abategetsi ko bo rero bafise ukuboko kw'inyuruzwa ry'ibitoro iyo rero bije mu masitasiyo ari by'umwihariko mu ntara ya Ngozi, Minani arongoye iyo ntara by'umwihariko ntahakana ko hari ibitoro basaba bene amasitasiyo rero kubaha. Ibyo nabyo rero ngo akaba ari ibiheza bigasabiriza mu bikorwa rero bigiye bitandukanye mu gihe rero ikindi gitoro kiba kitaraboneka nk'uko biriko biratangazwa. Buramatari ahangaha kandi akavuga ko rero akenshi bagiha rero za ruheshabaniha rero ababuze abantu kugira ngo rero bashobore kujya kujya rero kubashingurana iteka abategetsi bagendera intara ya Ngozi maze igendeshwa zikabakamirako nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Minani agasaba rero uwo ari we wese yogira ikibazo cyumvikana ko mu gihe yokenera rero igitoro ko yokwitura ibiro by'intara kugira ngo yoroherezwe cyangwa se abashe kuba yofashwa mu bikorwa byo kuba yohabwa icyo gitoro. Ariko kandi igitoro gikomeje kugenda kiraba igitoro nga mu gihugu cy'u Burundi. Icyakora amakuru akomeza kugenda aradushikira aravuga ko rero by'umwihariko hari amaritiro menshi cyane yoba ategerezwa cyangwa se yoba yiteguye kwinjizwa nga muri kino gihugu cy'u Burundi, ibizoshira iherezo ndetse by'umwihariko n'ibizashira akarongo ku bigendanye by'umwihariko n'igitoro nk'uko bikomeje kugenda biragaragara by'umwihariko. Amakuru kandi akomeza kugenda aradusumira, akomeza kugenda agaragaza ndetse akanerekana neza by'umwihariko uburyo igitoro cyateje ibibazo bikomakomeye ndetse bigatuma ibikorwa bimwe na bimwe nga mu gihugu cy'u Burundi bisa naho bihagarara cyane. Amakuru kandi akomeza kugenda aradushikira aragaragaza neza ko by'umwihariko nyir'icyubahiro Evariste Ndayishimiye yoba akomeje kugenda aragerageza mu gushyira mu bikorwa ndetse no kuba by'umwihariko bamwe mu bantu bari baragize by'umwihariko ikibazo gikomeje cyane muri ibyo bitoro bakomeza kugenda basakurikiranwa n'urwego rujejwe iperereza nga muri kino gihugu cy'u Burundi. Mu gihe kandi i Beijing mu gihugu cy'Ubushinwa by'umwihariko hategerejwe inama ikomeye cyane by'umwihariko hakomeje kugenda hibazwa byinshi cyane kuri iyo nama, ariko kandi amakuru akomeza kugenda aradusumira aragaragaza byinshi byimbitse kuri iyo nama nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. N'inama witegereje neza by'umwihariko nk'uko bikomeje kugenda biragaragara, ni inama ikomakomeye cyane dore yuko yaje kugenda yitabirwa n'abategetsi bagiye bakomakomeye cyane ngaha by'umwihariko baturutse ku mugabane wa Afurika. Harimo perezida w'iki gihugu cyacu cy'u Burundi nyir'icyubahiro Evariste Ndayishimiye, hakaba harimo n'abandi bategetsi bakomakomeye nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Harimo perezida urongoye igihugu c'ibanyi cy'u Rwanda, perezida wa Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, perezida wa Angola ndetse n'abandi bategetsi bagiye batandukanye barimo nka Cyril Ramaphosa arongoye igihugu ca Afurika y'Epfo. Bose bakaba baramaze kugenda barashika nga muri kino gihugu c'Ubushinwa kwa perezida Xi Jinping nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Hari byinshi rero womenya ko nama igiye kubera i Beijing mu gihugu c'Ubushinwa ihuza Afurika n'icyo gihugu. Abakuru b'ibihugu rero byo muri Afurika bari kwakirwa rero i Beijing ga mu gihugu c'Ubushinwa mu nama izwi nka China Africa Cooperation Summit. Ni inama kandi iba inyuma y'iyahuje umugabane wa Afurika n'ibihugu bya Indonesia nk'uko bitangazwa. Iyi nama igiye kuba kandi ku nshuro yayo ya 9. Kuri iyi nshuro kandi aba bakuru b'ibihugu byo muri Afurika n'Ubushinwa kandi barasuzumira hamwe rero imikoranire y'umugabane wa Afurika ndetse n'iki gihugu c'Ubushinwa gisanzwe ari igihangange ndetse kinafise amakompanyi agiye akomakomeye cyane haba mu bwubatsi, mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse n'ibigendanye n'ubucuruzi asanzwe akorera ngaha ku mugabane wa Afurika. Baraza kandi kurebera hamwe ikibazo cy'imihindagurikire y'ibihe n'ingufu z'amashanyarazi n'imikoranire ishingiye rero ku ikoranabuhanga nk'uko byatangajwe na The African News ihari irakurikirana ikomeje kugenda birahabera.
inama nk'iyi kandi iheruka yagarutse ku bibazo birimo rero ivyari bibangamiye iterambere ry'ibikorwa remezo, ubuhinzi ndetse no guteza imbere inganda nga ku mugabane wa Afrika ndetse n'ico gihugu. Mu bindi n'ubundi rero by'umwihariko kiriya gitangazamakuru rero cyatangaje ko iyi nama izi nama rero by'umwihariko ziri muzagirira rero by'umwihariko akamaro ibihugu bya Afrika, ngo mu gihe by'umwihariko byo kwifashisha iyi mikoranire n'ibihugu bya rutura, bityo rero uyu mugabane ukazabona uko wigobotora ibihugu biwugize bifise rero aho byavuye ndetse naho bigeze mu iterambere. Ikibazo gihari kandi by'umwihariko nuko rero ibi bihugu bitegura izi nama by'umwihariko bitagamije kuzamura imbaraga ibihugu byo kuri uyu mugabane, ahubwo by'umwihariko kenshi hari nubwo rero biba bishaka imikoranire nk'inzira yo kwigobotora rero ibibazo bishingiye kuri politike, bigatuma rero ibihugu bikomakomeye cyane bikorera mu nyungu zabyo, na cane cane inyungu z'ibihugu bya Afrika ziba nkeya cyane. Biteganyijwe ko kandi iyo nama iza kubera Beijing mu gihugu c'Ubushinwa iraza gutangira uyu munsi nyine kwa gatatu kw'igenekerezo rya 4 ukwezi kw'icenda umwaka w'2024 ikazageza kwa gatanu ku itariki 6 ukwezi kw'icenda umwaka w'2024. Icakora kandi hari amakuru akomeje kugenda aravuga ko rero hagati y'impande zombi, haba ku ruhande rw'abategetsi, ku ruhande rwa Kongo ndetse n'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, bashobora kuza kuganira. Ni mu gihe ibihugu kandi bikomeje kugenda birarebana ayingwe, ndetse mu bihe bigiye bitandukanye bikomeza kugenda birashinjanya by'umwihariko gutezanya umutekano muce cyane. Ubutegetsi bwa Kigali burashinja by'umwihariko ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse na Gitega gukorana n'umuhari wa FDLR ugizwe n'abasize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Ariko kandi by'umwihariko ibyo bihugu byombi harimo nka Kongo igakomeza gushinja igihugu cy'u Rwanda gufatanya n'umuhari by'umwihariko wa M23 ukomeje kugenda urigarurira ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ariko kandi ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Kigali bagakomeza kugenda by'umwihariko bagaragaza neza ko ibyo ngibyo ari ibinyoma ndetse badashobora kuba banabikozwa. Nubwo kandi bimeze bityo cyangwa se bikomeje kugenda biragaragara kuri urwo ruhande, umwuka wakomeje kugenda uraba mubi. Icakora ku ruhande rw'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, amakuru aturuka ku ruhande rw'u Rwanda avuga ko rero urebye imigenderanire usibye kuba yarajemo agatotsi, umubano warajemo agatotsi, ibigendanye no kurungika ibicuruzwa by'umwihariko nga muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo byarakomeje nk'uko bisanzwe, ndetse imigenderanire y'abanyagihugu yo iragenda iranakomeza nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Ariko kandi by'umwihariko binavuga ko rero muri izi nama, bitewe n'uko abategetsi bombi baraba bazirimo, bashobora kuza ngo kuganirira hamwe bakabasha kurebera hamwe ingene uburyo babacubya cyangwa se uburyo bashobora by'umwihariko kurabira hamwe uburyo bakemura ibyo bibazo byinshi cyane bigiye bitandukanye. Icakora nyiricubahiro Evaiso Ndayishimiye we mu bihe bigiye bitandukanye yavuze ko rero adashobora kuzumvikana n'icyo gihugu c'ibanye cy'u Rwanda mu gihe gikomeje kugenda kiracumbikira abo yise rero kuba baragize uruhare mu igeragezwa ry'ikudeta yabaye mu mwaka w'2015 ku ngoma ya Petero Nkurunziza, umuhisi yaruza aratwara iki gihugu cacu c'u Burundi. U Rwanda rero ko rwakomeje kugenda rugaragaza neza ko rero rudashobora kuba gufata abo bantu bazwi nk'impunzi mu gihe byaba ari ukurenganya by'umwihariko ndetse no kudashyira mu ngiro ibyo bikorwa byose, cyangwa se mu kutubahiriza amategeko agenga impunzi, amategeko mpuzamahanga agenga impunzi. Ibi byose rero byakomeje kugenda birakurura umwuka mubi, ndetse by'umwihariko ibitero by'umuhari wa Red Tabara usanzwe uragwanya igihugu cy'u Burundi urakorera mu mashamba ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo byakomeje kugenda biribasira iki gihugu cy'u Burundi, byaje gutuma rero nyiricubahiro Evaiso Ndayishimiye azaberanwa n'uburakari, afata icemezo cyo kugara imipaka yose imuhuza n'igihugu cy'u Rwanda, aho yaje kugenda anavuga ko u Rwanda rwaba rugira uruhare cyane mu gutegura ibyo bitero. Icakora rero mu kumara kugara iyo mipaka, abanyagihugu batanguye kugenda barahura n'ubuzima bukomeye cyane, ubuzima buzimbye, kugeza none bakaba baratanguye kugenda bamwotsa igitutu bamusaba yuko iyo kugurura iyo mipaka. Hari icizere cy'uko rero abategetsi bombi bashobora kuza kuganira kuri ibyo bibazo. Nanjye nkakubwira nti dusubire mu masaha ari imbere.